turabahaye ikaze banywanyi bacu bakunzi bacu mudukurikirana muri mpande z'isi ikaze muri ano makuru yacu tugiye kubabwira turahera mu Rusiya ndetse na Ukraine. Ikaze nkuko twe tubabwira rero kaze muri ano amakuru yacu tukaba tuyahera muri Ukraine ndetse n'Uburusiya, tubibutsa kugira sabone kugira subscribe kuri channel yacu. Murakoze amaze kwikora turabikora nabo mubikora. Amakuru yacu rero turahereye mu Burusiya, aho Uburusiya n'ubandanya gutera mu gace ka Donbas region muri Ukraine, aho no munsi igisirikare cy'Uburusiya biciye ku mushikiranganji ho kuvuna Abasurusiya bashize ahabona video yerekana ibitero bariko barakora ivyo bakoze kuno munsi muri aka gace ka Donbas region. Tubutse ko ku munsi w'ejo Uburusiya bwari bwamenyesheje ko butanze agahengwe kugira ngo abantu bari muri ya handaki ya Zaksave babamweyo. Aba rero abantu bakeya cyane bakaba baravanyweyo, batari bake nabo bakaba n'ubundi bakiriyo, ndetse n'abasirikare nabo bakaba bakiri muri handaki, bakaba baranse gushira ibigwanisho hasi kuko abasirikare bo bari basabwe gushira ibigwanisho hasi maze bagafatwa mpiri maze bakabona ngo kubabarirwa. Rero abasirikare no baracariyo, ariko abanyagihugu batari bake baravanyweyo nkuko bimenyeshwa, ndetse no ku ruhande rwa Ukraine vyamenyeshwe na President Zelensky ko abantu bakeya bavuyeyo bavanywe ku munsi w'ejo bifashijwe n'umuryango mpuzamakungu ONU, akaba ari wo wavanayo abana bantu ubatwara mu bindi bice bikirimo amahoro. Uburusiya kandi nyene bwongeye buratera mu gace n'ubundi bwateye ku kibuga c'indege co mu gace ka Odessa. Ku kibuga c'indege co gace ka Odessa Uburusiya bukaba bwateye za misile zikaba zononye ibintu byinshi, ndetse harimo n'indege ziba zihari zahiriye kuri kibuga c'indege co mu gace ka Odessa. Ibi rero bikaba vyabaye mu gihe umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika Nancy Pelosi asanzwe ari muri kino gihugu ariko aragendera umugwa mukuru Kyiv, aho hashitse ku munsi w'ejo akaba yakiriwe n'umukuru w'igihugu ca Ukraine nyene Zelensky. Akaba yamubwiye ko aje kumushimira kuko ngo ariko aragwana ngo intambara nziza cyane, ngo intambara ya demokarasi, kuko ngo demokarasi izotsinda uko byagenda kose. Akaba yamwijeje ko Amerika igiye gukora ibishoboka byose cyane, igiye gukora ibishoboka byose mu gushigikira kino gihugu, ndetse akaba bamwemereye ko n'ivyasambutse bazomufasha kuvyubaka, nkuko President Zelensky ku munsi w'ejo yari yamenyesheje ko nubwo Uburusiya bwasambuye kino gihugu ca Ukraine ko amazu yose Uburusiya bwasambuye n'intambara yahera ko Zelensky azosubira akayubaka, igihugu kigasubira kuba ciza nkuko cane imbere iyi ntambara. Turabandanya n'aya makuru rero. Igisirikare canke igihugu ca Amerika camenyesheje ko umusirikare wacu wa mbere yaguye mu ntambara muri Ukraine. Ngo umusirikare rero akaba atarakiri mu gisirikare, akaba yari umusirikare w'igisirikare ca Marine ca Amerika, ariko akaba yarakivuyemo yarakokurutse abo mwita abavetera. Ubu rero akaba yarasigaye akora mu masenari canke umukorera bushake muri Ukraine. Ubu rero ngo akaba yarishwe ku munsi w'ejo, aho ngo amazina yiwe ubu rero umusirikare yishwe ngo yitwa Willy Joseph Kansa. Akaba asize umugore n'abana, akaba asize umugore n'umwana nako umwe akiri mutoya cyane kuko wariho yaheruka kugira mariage. Ibi rero ngo bikaba vyamenyeshejwe n'umugore wiwe, aho yavuga ko umukunzi wiwe yagiye amurekuye, avuga ko ngo agiye gufasha igihugu cari mu ntambara, ngo nta kundi byari kugenda, ngo rero kuba yapfiriyeyo mu Imana imwakire. Ubu rero Willy Joseph Kansa akaba ari umusirikare ngo wa mbere apfiriye mu gihugu ca Ukraine mu bagiyeyo gukorayo nk'abanyabushake. Tubandanya n'ayo makuru rero tuvuga yavugwa hirya no hino, kandi igihugu c'Ubushinwa no munsi cerekanye video ya misile cagerageje ejo. Iyi misile ngo akaba ari misile ya mbere ikomeye cyane gose yo mu bwoko bwa hypersonic missile, ishobora kuzibira ayandi ma misile atewe n'ibindi bihugu. Iyi misile rero ikaba yatewe mu kiyaga c'Ubushinwa, ikiyaga citwa China Sea. Akaba ariho bageragereje iyi misile ku munsi w'ejo. Rero akaba berekanye ko igihugu c'Ubushinwa naco kiriko kiratera imbere cyane gose mu mirwanisho. Iyi misile rero yo mu bwoko bwa KR yageragejwe n'Ubushinwa, ngo nta kindi gihugu na kimwe kiyifise, ko ngo iyi misile niyo yonyene ishobora guterwa mu mazi, ikaba ngo ishobora kugera kure gose cyane gose kurusha izindi misile zose zo muri ubu bwoko.
tuvuye muri ibyo bihugu rero tugaruke ngaha muri Afurika ku munsi w'ejo rero aho perezida Ramaphosa Cyril Ramaphosa wo muri Afrique du Sud ariko aramutse ashikiriza ijambo rijanye n'umunsi w'abakozi. Abakozi rero baragumutse bamuterwa mu gushi cyane gose baramuzomera maze biba ngombwa ko ahagarika adahije no kuvuga ijambo ahita arareka ijambo ariko aravuga arariheba maze aca arivira no muri stade aritahira. Iyo reka byabaye ku munsi w'ejo ibi abakozi rero bakaba bamuzomera bavuga ko igihugu ubutunzi bwifashe nabi ndetse ko abakozi bafashwe nabi ku buzi mu buzi bwa cyane cyane abakora mu buzi bwa leta aho bavuga ko bakeneye ko bobongeza umushahara ariko perezida no mu ijambo yaramaze kuvuga akaba atari yigeze acishamo ibyo kongera umushahara abakozi. Ibi rero bikaba ari byo byababaje bituma muzomera cyane gose maze bituma nawe ahagarika ijambo atariheza. Ntawuzi niba mu ijambo yari yateguye ko yari guhava yongera umushahara abakozi ariko byarangiye ibiroruko aho yahevye kuvuga ijambo ryiwe atariheza kubera urwamuro rwinshi aca arigira. Muri Afrique du Sud nyene uwahoze ari perezida wa kino gihugu Jacob Zuma nawe n'ubu hongeye kuboneka abandi bantu batwara ibirego muri sentare nkuru. Ibirego rero bikaba bijanye n'ibiturire bamwagiriza aho bavuga ko amasosiyete yarasanzwe afisemo inyungu ko yayeguriye amakontra yose ya leta mu gihe yaraki ku butegetsi maze amasosiyete akiyegereza miliyari n'amamiliyari y'amadolari ndetse aya masosiyete akaba atanakoze n'ivyo yari yemeye gukorera abanya South Africa. Ibi rero ikaba ari birego byongewe canke ibyaha bongeye kumurega byongera ku byaha byinshi cyane gose asanzwe aregwa uyu Jacob Zuma. Twibutse ko no gufungwa mu minsi yaheze yapfunzwe agafungurwa by'agateganyo n'ubu rero ashobora kongera agafungwa umwanya wari wose kubera bino birego. Tubandanye n'amakuru yacu nyene muri Afrika. Muri Uganda ngo igisata kijeje iby'ingenzi muri Uganda ngo umwaka ngo carose amahera menshi cyane gose ngo avuye mu Baganda ubwabo hagati na hagati mu gihugu hagati nako ngo mu gihugu hagati bagendeye ibice batari bazi ko ari bice byiza cyane gose byo kugendera by'abakerarugendo ngo bari bazi ko Abaganda atabice byiza bafise. Ngo rero igihe Covid itanguye mu Uganda abajejwe igisata ca tourist industry baca batangura guhimiriza abanya-Uganda ko ari ibice byiza cyane gose byo kurukiramo bakeneye kugendera batari bazi ndetse batangura gukoresha amavideo n'amafoto kuri social media ngo maze bituma rero Abaganda benshi cyane gose babihurumbira ngo ndetse bamwe bakaba barabaza bavuga ngo aha ni muri Uganda kweri abandi bakababwira ati ego ni muri Uganda. Ngo rero byatumye ngo baronka amahera menshi cyane gose avuye hagati mu gihugu igisata cy'ingenzi aho Abaganda ngo bagendera ibisata bagendera ibigo vyiratiro byo muri Uganda ngo biyongereye nibura ngo inshuro 40% kuva aho Covid itanguriye. Ngo mu gihe mbere Covid Abaganda basura bino bigo canke Abaganda batembera bino bigo ngo bashika inshuro 10 zonyene kwijana gugeranije n'abanyamahanga. Abanyamahanga akaba aribo bari bazwi ko bagize kino gisata ca tourist. Rero Abaganda rero mu gihe ca lockdown nabo barose akanya keza ko kuraba ibyiza byabo uko igihugu gisharije cyabo ndetse ngo n'ubu rero Abaganda bikaba biboneka ko bafise inyota yo kubandanya bagendera n'ibindi bice byabo batari basanzwe bazi ko ngo na cyane cyane bamabibona ku televiziyo batari babizi. Rero ngo gisata c'ingenzi mu Uganda ngo cifashe neza.
turangiza amakuru rero twifuriza umunsi mukuru mwiza ku bayisilamu ndetse n'abakozi muri rusangi. Abisilamu rero mu Burundi umunsi mukuru bakaba bawuhimbarije i Muyinga, aho n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yitavye bino birori vyo guhimbaza vyo kwizihiza umunsi mukuru Idil Fitri w'abayisilamu, aho abisilamu bari bakoraniye Ingozi, akaba ariho bahimbarije umunsi mukuru. Rero tuvuze ngo mugire ibihe byiza mwese muhimbaza uyu munsi mukuru, Imana ibazigame. Tuributsa kugira sabone kugira subscribe batarayikora kuri channel yacu, mukomere mugire ibihe byiza. Twibutsa incamake y'amakuru ko mu Burusiya na Ukraine n'ubu intambara irabandanya, intambara ikaba ibandanya mu gace ka Donbas region, aho Uburusiya bwerekanye video y'agace intambara ziriko zirabandanizamo. Twibutse ko mu ntara ya Mariupol ku munsi w'ejo bari bahaye agahimbo abantu ngo basohoke, ndetse Uburusiya bukaba bwateye kandi no ku kivuko gikuru bukaba bwateye nako no mu kibuga gikuru cyo mu gace ka Odessa, aho haratokombera ndetse n'indege zimwe zikaba zahiriye. Ni mu gihe twavuze ko icegera nako muradutunga twari twavuze ko umukuru w'inama nshingamateka Nancy Pelosi wa Amerika asanzwe ari muri kino gihugu ca Kiev, aho yakiriwe n'umukuru w'igihugu Zelensky. Mwakoze rero abadukurikiranye mwese muri ano makuru, Imana ibazigame mugira muba mubahwe.